ndiko ndanezerwa ndaryohewe mpagaze ku ijambo ry'agakiza kubera iki? Kubera Yesu yavuce, kuko yanzaniye umunezero. Nawe rero yakuzaniye umunezero, niyo mpamvu uhagaze ngaho uri kurahimbaza Noweli. Kubera iki? Yesu yakuzaniye umunezero. Nk'aya majambo, Yesu araguharira ivyaha wagendeyemwo. Ntuharure ngo nagendeye mu vyaha vyinshi, niwiyumvire ngo Imana niyo kwigera imbabarira, ariko niwavuga aya majambo ngiye kuvuga ukayasubiramwo wizeye, Yesu araguharira. Kandi akwizeze yuko Yesu aguharira, kandi aza guca ngenda ndagusengere kugira ngo Satani nawe akuva inyuma. Kuko niwamara kumurekura ukavuga ati ngoma nemere nkurikire Yesu, Satani azakurondera mu buryo butandukanye. Ariko ndakubwira yuko ngiye kugusengera zero. Shalom shalom bantu b'Imana, ndabaramukize amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Nkabanezerewe kongera kubana namwe ku ijambo ry'agakiza, hanyuma ndanabipfuriza umwaka mushasha, Noweli nziza ku bantu bose bariko baradukurikirana, kandi Imana ikomeze kubana namwe. Hanyuma uyu munsi mfise ijambo ry'Imana ngiye kuyaga namwe, ariko imbere yuko tutangura kwiga iryo jambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Data wo mwijuru, ndagushimiye ndagukengurukira, ndagushimiye kuba wemeye kudushikana ku munsi wawe wibuka ryawe, nuhabwe icubahiro. None Data wo mwijuru, tubanze kwiyeza kugira ngo udutacinge, uduharire ivyaha vyacu. Buri muntu wese ariko aradukurikirana ku ijambo rya Kiza TV, nawe kandi umutacinge, uzabwize neza. Mana yera, Mana w'ubusobozi, nkaba mpagaze imbere y'ubwoko bwawe ngiye kwigisha ijambo ryawe. None Data wo mwijuru, ndakwinginze wewe uze kwivugira nkuko ngiye kugurura akanwa kanje. Wewe uze kwivugira, wivuganire n'ubwoko bwawe, uzabwize neza. Kandi uhezagire buri muntu wese ariko arumviriza ijambo ryawe, rikomeze kumugirira akamaro mu buzima bwiwe, uzabwize neza. Byose nkaba ndabigusavye nizeye mu izina ryawe ryera, amen. Haleluya, haleluya. Imana ibahezagire muntu uri urandaba kuri uri kurankurikirana ku ijambo ry'agakiza TV. Nkuko nababwiye yuko tugiye kwiga ijambo ry'Imana, uyu munsi tugiye kwiga kubijanywe n'ivuka rya Yesu. Nkuko mubona isi yose iriko irahimbaza uyu munsi. Uyu n'umunsi abantu benshi bakora ivyaha, abandi abantu bamwe bagasambana, ubwicanyi bukaba bwishi, abandi bakaboregwa, ingo nyinshi zigasambuka, ubusuma bukarenga kuri uyu munsi wa Noweli. Ariko bene data, ntitwari dukwiye gukora ibintu nk'ibi, ahubwo twari dukwiye kwiyegereza Imana. Ego turiko turibuka ivuka rya Yesu, ariko naho twibuka ivuka rya Yesu tuba dukwiye ahubwo kuvuga ati uyu munsi tugomba kubana na Yesu, tugomba kwiyegereza Imana kugira ngo Imana ibane natwe. Ariko tugiye gukora ivyaha, Yesu ntaheza ngo anezerwe naho twaba turiko turibuka ivuka ryiwe. Imana irufashe cyane gose. Muntu uri kurandaba, ntiwibuke ivuka uza kunezerwa cyane birengeze. Ntiwibuke ivuka rya Yesu uza kuboregwa, uza kwicana. Ivyo ntabwo ari vyiza imbere y'Imana. Hanyuma ikindi naco umuntu yoba ari karankurikirana akaba ari ubwa mbere atari bwigere yakira Yesu n'umukiza mu bugingo bwiwe, uyu munsi ndifuza yuko woza kwakira Yesu mu buzima bwawe. Wibuke yuko Yesu ari we yagize nte, ari we yagucunguye. Yaremeye arabambwa ku musaraba, arateseka, arakubitwa kubera wewe nanje. None kubera ko utomwakira, ivyaha wakoze vyinshi, ubu hageze umwanya wo kuvuga ati jewe ndagomba kuri uyu munsi wa Noweli nakire Yesu abe mu bugingo bwanje, wemere kumukorera. Kuko natwe ubona duhagaze ngaho imbere ya kamera, natwe twari twarakoze ivyaha, ariko twarafukanye turasaba Imana imbabazi, kandi Imana iraduharira, iragira ante, iraduha kukongera kugira ante, gutangaza ubutumwa bwiwe. None nawe uri kurankurikirana, ninarangiza kwigisha ijambo ry'Imana, ndaza kugusaba amajambo nza kuvuga nawe uze kuyasubiramwo kugira ngo wakire Yesu mu bugingo bwawe. Imana idufashe cyane gose muntu uri urankurikirana. Kandi ico mukwiye kumenya,
iki ni cya gihe satani nawe acatangura gutega imitego y'abantu. Kubera iki? Abantu bagize uburyohe burenze cyane gose. Satani nawe acatangura kugira ante kubatega, akabatega mu mitego itandukanye. Satani ntarabawe ngo umugororoci, satani ntarabawe ngo umunyavyaha, bose arajaniranya. Kiretse ujya muntu avuga ati ndafise ukwizera. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Ico tugomba kumenya, mbese umunsi Yesu yavukiyeko urazwi? Igisubizo ni oya. Nta muntu numwe amenya umunsi Yesu yavukiyeko. Ico tuzi gusa, tuzi yuko Mariya yeretswe n'umumarayika Gabriel hari mu kwezi kwa gatandatu, ariko ntibigeze atubwira itariki Mariya yavyariyeko. Ariko ico tuzi yari umwana w'Imana, ahasura no kumara amezi atandatu ari mu nda ya Mariya. Yego turazi yuko abamama basubira gusama inda amezi 9, ariko kuri Mariya ho usura gusanga vyaragize nte bitabaye nkuko. Imana idufashe cyane gose. Rero iyo tariki abantu uzeyi, iyo tariki yo mu kwa 12 itariki 25 yanyeho kuva kera, yari itariki y'abapagani. Abapagani nibo bahora bibuka iyo tariki, bibuka ibigirwamana, bagakora iminsi mikuru. Rero urusengero rw'abaroma rumaze kubaho, niko rwaciye rufata iyo tariki ruyigira kugira ngo bibuke ivuka rya Yesu, kugira abantu bose babantu bahora bakurikira bibuka bijya bigirwamana basore kuza kuri Yesu bamenye yuko Yesu ariho. Imana idufate cyane gose. Muntu rero uri kurankurikirana, iyi tariki yamyeho, ariko abaroma nibo baciye bayihindura bayigira ivuka rya Yesu, kuza baribuka ivuka rya Yesu. Rero nta muntu numwe azi itariki Yesu yavukiyeko, ariko nkatwe abakristo dukwiye kwama tumugirane, tumuhimbaza ibihe byose. Niyo mpamvu niyo uvyuce ukwiye kuvyuka umuhimbaza, ukwiye kuvyuka usenga, ukavuga ati Mana ndasenze kuko wowe uri Imana wemeye kuncungura. Imana idufashe cyane gose. Yesu yaremeye kugucungura. Rero niyo mpamvu utakwiye kumwibuka uyu munsi gusa. Kandi cyo mukwiye gukumenya, uyu munsi 25 n'abapagani bariko barahimbaza iyo tariki. Imana idufashe cyane gose. N'abatazi Yesu bariko baramuhimbaza, bariko barahimbaza. Wababaza ati ibintu by'Imana bimeze gute? Ntibakubarira. Kubera iki? Bobo harimo bamwe iyo tariki bayigumizeho bahimbaza ivyabo. Ariko nkawe uri umukristo, ubukwiye gutahura ukamenya ati jewe icyo nkwiye guhimbaza, nkine guhimbaza Yesu Kristo. Ego turazi ko Yesu yavutse, natwe abakristo turazi yuko Yesu yavutse, kandi yavutse mw'ishusho nk'iyo natwe twavukiye ko ngo tugiye kugirane kuvyumva. Rero reka dusome muri Luka igice ca mbere ku murongo wa 26. Imana idufashe cyane gose. Luka umurongo wa mbere ku murongo igice ca mbere ku murongo wa 26 tuzaza kugeza ku 38. Ngo kandi ngo mu kwezi kwa gatandatu ngo umumarayika Gabriel atumwa n'Imana mu gisagara cy'Igalilaya cyitwa Nazareti ku nkumi ikowe n'umugabo yitwa Yozefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Yinzira ahari aramubwira ati namahoro ugiriwe ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, yibaza iyo ndamukanyo iyo ariyo. Umumarayika aramubwira ati ntaco utinya Mariya, kuko ugiriwe ubuntu n'Imana. Umve, uzosama inda uvyare umuhungu, kandi uzumwite Yesu. Azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba vyose, kandi ubwami bw'Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira. Ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Mariya abaza umumarayika ati vyo bizobaho bite, ko ntaramenya icitwa umugabo?
hanyuma umumarayika aramwishura ati mpemu yera azokuzako uko mpemu yera umumarayika ndasubiramo umumarayika aramwishura ati mpemu yera azokuzako ubusobozi bw'isumba vyose buzogutera igitutu nico gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Imana kandi umve Elizabeti mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu mu butamakazi bwiwe uwitwa ingumba uku niko kwezi kwiwe kwa gatandatu kuko atajambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Mariya aramubwira atehe ndumugurano w'umwami Imana bimbereye uko ijambo ryawe ribivuzwe maze umumarayika ava hari aragenda. Imana idufashe cyane gose. Haleluya haleluya. Imana idufashe cyane. Uwo Mariya mwumva yari umukobwa yakuze afise ubwenge kandi yubaha Imana. Niyo mpamvu Imana yamucaguye azavyare umwana azaba umwami w'abami. Reka ndababwiza ukuri bene data, kuba Imana yaracaguye Mariya yari umuntu w'umugororoki. Mariya yari umuntu yubaha Imana. Mariya yari umuntu yitondera ivy'Imana cyane gose. Kandi ndizera muri ico gihugu Mariya yabamwo hari y'abakobwa beza basumba n'ubwiza Mariya. Ariko rero Imana ntiraba ivyo. Imana iraba ingene wewe umeze, iraba imigenderanire yawe nawe. Haleluya. Nico kintu Imana iraba. Rero yabonye yuko Mariya ategezwa kugirane kuzovyara inda azotwara inda ya Yesu. Imana idufashe cyane gose. Ngo hari mu kwezi kwa gatandatu ngo umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara cy'Igalilaya cyitwa Nazareti kuri Mariya nk'uko mwavyumvise muri Bibiliya. Ico gihe Mariya yarakowe na Yozefu, ariko umumarayika aramubwira yuko Imana iri kumwe nawe. Mariya kivyumva umutima warahagaze, ubwoba buramuvamo, arumva nyene yuko afise ubwoba bwinshi. Nawe uri kurankurikirana wumvise ijwi rivuye ku Mana, nawe uragira ubwoba ukiyumvira kweri ibi iri rijwi ntabwo ryoroshe. Rero na Mariya niko vyaciye biba amaze kumva iyo ndamukanyo ivuye kuhoraho. Ico gihe Mariya yarakowe na Yozefu. Ariko umumarayika umumarayika aramubwira yuko Imana iri kumwe nawe, ariko Mariya acaragirane aratinya, yumva ubwoba nkuko nababariye. Imana idufashe cyane gose. Ngo ariko uwo mumarayika acaramubwira ngo ntaco utinya, ugiriwe ubuntu, ngo ugiye kuzosama inda y'umuhungu ngo kandi uzumwite Yesu. Imana idufashe cyane gose. Mariya amaze kumva ivyo aho yaratanguye aragirane aratuzuka buke buke, ariko nahone yagugizene yagumye afise ubwoba. Ngo kandi ngo azoba mukuru, ngo kandi ngo abe ngo umuntu asumba abandi bose, ngo kandi abe umuntu afise ubusobozi, ngo kandi ubwami bwiwe ntibuzogirane, ngo ntibuzokwigera bugira iherezo. Muntu uri kurankurikirana ku ijambo rya Kiza TV, ubwami bwa Yesu ntibuzokwigera bugira iherezo. Yesu azokwamaho ibihe vyose, ibihe bitazoshira. Niyo mpamvu umuntu uri kurankurikirana ukwiye, wowe utarakira Yesu ukwiye kumwakira, ukava mu vyaha urimwo, ukava mu busambanyi urimwo, ukava mu bwicanyi urimwo, ukava mu busuma urimwo. Buri kintu cyose uri kurakora kidahimbaza Imana ukagiheba ukamwakira Yesu, kuko uyu n'umunsi wo guhimbaza Imana. N'umunsi naho tutamenye itariki Yesu yavukiyeko, ariko turamuhimbaza. Rero ndagomba uyu mwaka tuzawurangize muntu uri kurankurikirana nawe warakiriye Yesu, umwakire kugira ngo abe mu mutima wawe. Imana idufashe cyane gose.
ngo ariko Mariya yaciye yiyumvira ngo ingera azogirane arosama iyo nda kuko atari bwahure n'umugabo. Nk'uko mubizi Mariya ego yarakowe na Yozefu ariko ntibari bwabane. Mariya yari sugi, Imana idufashe cyane gose, yari sugi. Niyo mpamvu bene data ndiko ndababwiza ukuri, niyo mpamvu Imana yanamucagwe. Kubera iki? Mariya yari umuntu w'umugororotsi. Mariya yaramenya ati jewe nzahura n'umugabo wanje Yozefu mpaka ku munsi tuzofungira indowa imbere y'Imana. Imana idufashe cyane gose. Rero Mariya yari isugi, ntabwo yari bwigera ahura na Yozefu cyangwa ahure n'umuntu wari we wese. Imana idufashe cyane gose. Umumarayika Gaburiyeli acaramubwira ati Imana izagutera igitutu ngo kivuye hehe? Ngo kuri mpemu yera. Imana ishimwe cyane gose bene data. Umumarayika Gaburiyeli acamubwira ati Imana izagutera igitutu kivuye kuri mpemu yera, kuko uwo mwana azoza ari umwana w'Imana. Imana idufashe cyane gose. Niyo mpamvu nababwiye yuko Yesu azavukira mu ishusho nk'uko natwe twavutse. Imana idufashe cyane gose bene data. Turagiye gusoma muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 19 kutugeze ku 25. Twumve rero uko vyaciye bigenda kuri Yozefu amaze kumenya Mariya yuko afise inda. Imana idufashe cyane gose. Tugiye gusoma Matayo igice cya mbere ku murongo wa 19. Imana idufashe cyane gose bantu b'Imana mu nkurikirana. Umurongo wa 19. Okay, haleluya haleluya. Umurongo wa 19 uravuga ngo ariko Yozefu ngo umugabo wiwe kuko yari umugororotsi kandi kuko atagombye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Akivyiyumvira umumarayika w'umwami Imana amwiyerekera mu nzozi aramubwira ati Yozefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpemu yera. Azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Ivyo vyose vyabaye bico ngo ivyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'uwavugishwa nawe biboneke, ngo raba inkumi izotwara inda ivyara umwana w'umuhungu, bazomwita Emanueli, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Yozefu yikanguye aravyuka agira nk'uko umumarayika w'umwami Imana yamubariye, arongora umugeni wiwe, kandi ntiyigera amwegera gusica aho yavyariye umwana w'umuhungu, araheza amwita Yesu. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya haleluya. Reka ndababwiza ukuri bene data, ico gihe rero Yozefu ngo amaze kumenya yuko Mariya afise inda itari yiwe, kubera Yozefu yarakunda Mariya. Muntu uri kuranyumviriza kwijambo rya Kiza TV, Yozefu yarakunda Mariya. Rero amaze kumenya yuko Mariya afise inda itari yiwe, kandi yamenya yuko ari inda y'igitwarire, ariko kwera Yozefu yamukunda aca yiyumvira kugira ngo agirene ngo bavuga ngo ni kumutwara, yani gutwara umuntu atabizi, nko kumucikiza kugira ngo amutware mu mpisho baze kubana. Ariko ngo akivyiyumvira ivyo bintu, hoho, ngo ariko akivyiyumvira ivyo bintu, ngo umumarayika acaragirane aramwiyereka ngo mu ndoto, aramubwira ntatinye kugirane kumutwara, kuko afise inda yavuye kuri mpemu yera. Yozefu kubera yari umuntu w'umugororotsi nkuko nababariye kandi akubaha Imana, amaze kumva iyo ndoto ivuye mu ntuzeye ku mumarayika, yaciye Yozefu agirane avyemera.
Imana idufashe cyane rwose. Yaciye avyemera. Rero Yozefu amaze kuvyuka aritegura, acaza kugirane gutora umugore wiwe aramutwara. Imana idufashe cyane rwose. Yaciye aza kumutora aragirane aramutwara. Rero ariko nawe yamutwaye ngo ikintu cyari kibuzize, kuko muribuka yuko umumarayika yamubwiye ati ntuzokwigera uhura nawe mpaka avyaye uwo mwana Yesu. Imana idufashe cyane rwose. Rero Yozefu ntiyigeze aryamana na Mariya, babanye uko nyene atawukora ku wundi. Imana idufashe cyane rwose. Rero reka dusome muri ntunzeyi muri Luka igice ca mbere kugeza ku murongo Luka igice ca kabiri ku murongo wa mbere kugeza ku murongo w'indwi kugira ngo twumve ingene vyagenze. Luka igice ca kabiri umurongo wa mbere. Imana idufashe cyane gose bene data. Haleluya, haleluya. Turagiye kumva Luka igice ca kabiri umurongo wa mbere. Ngo muri iyo minsi ngo icagezwe kiva kwa Kaisari Augusto, ngo abo mw'isi bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Kureniyo akiri cegera ca Kaisari Isiriya. Bose baza kwiyandikisha, umuntu wese aza mu gisagara cabo. Yozefu nawe ava i Galilaya mu gisagara ci Nazareti aza i Yudaya mu gisagara ca Dawidi citwa Betelehemu, kuko yakomoce mu nzu ya Dawidi mu muryango wiwe. Aza kwiyandikishanya na Mariya uwo yarakuriwe. Bakiriyo igihe ciwe co kuvyara kirashika, avyara umuhungu w'uburiza. Umuntu adatahura uburiza n'umwana wa mbere, umwana w'imfura. Ngo avyara umuhungu w'uburiza, amuzingira kw'impuzu y'uruyoya, amuryamika mu bwato bw'inka, kuko bari babuze umwanya mu ndaro. Imana yacu ihabwa icubahiro. Haleluya, haleluya. Yesu nahabwa icubahiro bene data. Nkuko mwumvise ijambo ry'Imana, umwami Kaisari niwe yatanze iryo tegeko ryo kwiyandikisha. Bwabaye ukwandikwa kwa mbere kwabaye muri ico gihugu. Hanyuma atanga iteka avuga ati ngo abantu bose bagende biyandikise, ngo kandi ugende wiyandikisha aho wagizene, aho wavuye. Rero ntunzeyi ico gihe Mariya na Yozefu bagiye kwiyandikisha i Betelehemu, kuko Yozefu niyo yagirante yaturuka mu nzu ya Dawidi. Imana idufashe cyane gose. Bacaza kwiyandikisha i Betelehemu mu gisagara ca Dawidi, ariko nta ndaro bari bagizene, bari bafise. Nkuko mwumvise muri Bibiliya, Mariya ico gihe baza kwiyandikisha, inda ya Mariya yari ikuze. Imana idufashe cyane gose, yari ikuze. Rero bamaze gushika mu ntuzeyi muri Betelehemu, nta ndaro bigeze baronka, kuko Mariya yaciye yibaruka avyara Yesu. Imana idufashe cyane gose. Rero amaze kuvyara Yesu, ngo yaciye amuzingira kw'inki, yaciye amuzingira ku impuzu y'uruyoya, hanyuma acamusira hehe? Amusira mu bwato bw'inka. Reka ndababwiza ukuri bene data, kuba Yesu ndizera, reka ndakivuga uku, ndizera muri twese nta numwe yigeze agirane avukira mu gihongore c'inka, ariko umwami w'abami ari we Yesu, wewe yaragizene, yaravukiye mu ruhongore rw'inka. Imana idufashe cyane gose. Ntabwo Imana itari ifise ubusobozi bw'uko Yesu atari kuvukira ahantu hameze neza, ahantu hatomboye, ariko haleluya, ariko yagombye atwereke ko Yesu aroza ari umuntu aciye bugufi. Niyo mpamvu yavukiye hehe? Mu ruhongore
rw'inka. Imana idufashe cyane gose. Aho hantu nawe uraba ahantu Yesu yavukiye, kandi ari umuntu azoza ari umwami akemera akagira akavukira aho hantu. Yagombye kugira ngo atwereke kari we umuntu, yagombye ngo atwereke kari umuntu nk'abandi. Imana idufashe cyane gose. Yesu yagombye kutwereka ngo yuko ari umuntu nk'abandi. Niyo mpamvu Imana yagombye kubikora ivyo bintu, atwereke yuko Yesu aza ari nk'umuntu nk'abandi. Imana idufashe cyane gose. Ngo acafata rwa ruyoya ngo aruzingira mu mpuzu. Urumva arushira hehe? Mu bwato bw'inka nkuko nababariye. Imana idufashe cyane gose. Ico tuzi kandi tubona muri Bibiliya nuko Yesu yavukiye muri Betelehemu mu gihugu ca Yudaya nkuko vyanditswe muri Bibiliya. Kuba Yesu yaraducunguye, tuba tukwiye kwama tumuhimbaza ibihe vyose nkuko nababariye. Muntu uri kurankurikirana, ubu kwiye kwamuhimbaza Yesu, siyo kumuhimbaza ku munsi wa Noeli gusa. Mwene data uri kurankurikirana, ndugu yangu uri kurankurikirana, uri umukristo, I don't know, mwanze mutahure. Hageze kuri itariki ya 25 yaba n'abapagani nabo barahimbaza uwo munsi, barahimbaza Yesu. Ariko nawe umukristo ugakora nka vya bindi babandi bakora. Ahubwo wari umunsi wari ukwiye kuvuga ati jewe ngoma ngende mbane n'Imana, mbane n'Imana. Imana idufashe cyane gose. Reka dusome twumve ingene umumarayika yiyereca baki abungere. Nkuko nababariye, abungere nibo bantu ba mbere batanguye kumenya inkuru ya Yesu yuko yagizene yavuce. Imana idufashe cyane gose. Reka dusome muri Luka wa 2 hanyuma murongo w'8 haravuga ngo muri iyo ntara ngo harabungere barara mu gahinga baraririye umukuku w'intama zabo. Umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bubakayanganira irya nino, bategwa n'ubwoba bwishi. Umumarayika arababwira ati, ntaco mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza keshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Iki nico kimenyamenya canyu, murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe kw'impuzu y'uruyoya, aryamitswe mu bwato bw'inka. Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mw'ijuru zihimbaza Imana. Muravyumva bene data, ngo haciye haboneka ingabo nyinshi zo mw'ijuru zihimbaza uwo mwana. Kubera iki? Kubera Yesu yaravutse. Nawe ndugu yangu uri kurankurikirana, nawe ukwiye guhimbaza, ukaryoherwa, ukamenya yuko Yesu yagizene yavutse, yaze kugucungura. Sio kuza kurya amacikeni, kuza kurya inki, kuza gukora ibintu bidahimbaza Imana ngo uri kuramuhimbaza. Eka Yesu aryoherwa ari uko umuhimbaza, uri kurasenga, uri kurabana nawe. Imana idufashe cyane gose. Ziti icubahiro ngo nikibe ku Mana ahasumba ijuru no mw'isi, amahoro abe mu binezerezwa. Ngo baba marayika bahezeze kuva aho bari basubiye mw'ijuru, nyabungere baravugana bati, ngo rero tuje i Betelehemu turabe ico kintu cabaye, ico umwami Imana atumenyesheje. Bagenda banyaruka babona Mariya na Yozefu n'uruyoya rubikiriwe mu bwato bw'inka. Babibonye babarira ijambo babwiwe kuri uwo mwana.
abavyumvise bose batangazwa n'ivyo babungere bababwiye. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Imana idufashe, reka tugarukirize ngaho nyene. Imana idufashe cyane gose. Yesu nahabwe icubahiro. Bene data, nkuko nababariye, abantu ba mbere batanguye kumenya inkuru ya Yesu nabo bungere. Nta bandi bantu bigeze bamenya iyo nkuru atarabungere. Namwe mwiyumvire, abantu babungere bene data n'abantu baciririce, n'abantu kweri baciririce, ariko Imana yoyo yagombye kugira ngo itangure muri abantu nyene bamwe b'abantu bakengera, abari bo itangurirako ibabwire yuko umwami abavukiyemwo. Haleluya. Imana idufashe cyane gose. Rero Imana yaci irungika umumarayika amaze gushika aho hantu bari abo bungere, arababwira ati umwami agizene abavukiyemwo. Urumva nakanyamuneza kesi cyane gose. Ariko umumarayika ataraza, nuze babungere baragize ubwoba kuko babonye aho hantu haciye hacana. Abantu baravuga ati none ibintu bibaye nibiki? Kumbe n'umumarayika abazaniye inkuru nziza. Muntu uri kurankurikirana, umumarayika arabazaniye inkuru nziza. Ngo ingabo zo mwijuru ngo zisaziramanukana zone ngo zihimbaza ngo icubahiro ngo nikibe ibihe bizohoraho. Imana idufashe cyane gose. Imana idufashe cyane gose. Ikintu kirangyohera cyane gose kuba Imana yaremeye kwiyereka abungere, ariko ntiyiyereka abandi bantu bose, ariko ikiyereka abungere akaba aribo bamenya iyo nkuru. Rero ivyo bimaze kuba, babungere baciye bagenda hehe? Baciye bagenda i Betelehemu kuraba Mariya, bumve yuko Imana idufashe cyane gose. Bamaze kuza kuraba Mariya, basanga Mariya afise nyaruyoya ruzingiriye hehe? Mu mpuzu y'uruyoya ruryamice mu bwato bw'inka. Rero abantuze babungere baragira ane, bararyoherwa. Imana idufashe cyane gose. Baciye baryoherwa. Reka dusome twumve abandi bantu barose ikimenyetso kibereka yuko Yesu yavutse, ariko nabo barose ico kimenyetso ntibigeze batahura neza, ariko baramenya ati kiya kimenyetso ni ca Yesu. Tugiye gusoma muri Matayo igice ca 2 ku murongo wa mbere. Matayo. Haleluya. Yesu nahabwe icubahiro. Okay. Yesu nahabwe icubahiro. Turasoma Matayo igice ca 2 ku murongo wa mbere. Ngo Yesu ngo amaze kuvukira i Betelehemu mu gisagara ci Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baza i Yerusalemu, barabaza bati umwami w'abayuda yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi iburasirazuba, none tukaba tujanwe no kumusengerera. Umwami Herode avyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose, akoranya abahererezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bose bo muri ubwo bwoko, arababaza ati Kristo azovukira hehe? Bati ni Betelehemu mu gisagara ci Yudaya, niko vyanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana. Imana yacu nihabwe icubahiro mwene data. Imana yacu nihabwe icubahiro. Haleluya. Yesu nahabwe icubahiro. Rero ngira mwamaze kumva abandi bantu bagizene bamenye yuko Yesu yavutse, babaye abanyabwenge bavuye iburasirazuba, ariko nabone kugira ngo babimenye bavyeretswe n'inyenyeri. Babonye inyenyeri baravuga ati iyi ni inyenyeri yerekana yuko umwami yavutse. Muntu uri kurankurikirana, yari inyenyeri yerekana yuko umwami yagizene yavutse. Yesu nahabwe icubahiro. Rero babanyabwenge bageze ku mwami Herode i Yerusalemu, ya nyenyeri cyagira nirakayangana. Imana idufashe cyane gose. Ariko Herode amaze kuvyumva, kuko babanyabwenge bacaza kubaza Herode,
muri Yerusalemu aramubaza ati mbega umwami tubona inyenyeri yatweretse ko umwami yavutse, yavukiye hehe? Rero amaze kubaza Herode baramubaza ati umwami yavukiye hehe? Herode amaze kuvyumva aragira ubwoba, aravuga ati noneho ibara riraguye, uyu Yesu kavutse azoza ari umwami w'abami, azohava nkura kuri iki giti n'ibintu nirirwa ndakora bidahimbaza Imana. Haleluya. Urazi ugiye gusoma muri Bibiliya barakubwira ingene Herode yama yica abana. Rero amaze kuvyumva yuko Yesu yavutse yaciye agira ubwoba, acagira anahamagaza abantu bo mu bwoko bwiwe bwose, arababwira ngo nimuze ngaha. Yongera asira hamwe nabo bantuze abanyabwenge, arababaza ati mbe umwami Yesu azavukira hehe? Arababwira ati azavukira i Betelehemu mu gisagara c'Yudaya. Imana idufashe cyane gose. Rero ukurikiranye muri Bibiliya, kuko abanyabwenge baciye bo bigira bagenda i Betelehemu, ya nyenyeri cibashikana aho Yesu yavukiye. Rero ntuze Herode acagira arungika ingabo ziwe kugira ngo ugiye gusoma epfo baratubwira ingene yaciye arungika ingabo ziwe ngo bagende barondereye Yesu. Rero nabajya abanyabwenge amaze kugenda yarababwira ati nimwamubona muze kugaruka mumbwire yuko mwamubonye. Ariko abanyabwenge amaze gushikayo bamaze kubona Yesu barahimbaza baranezerwa, baca bifatira iyindi nzira ahubwo yigira ahandi, baravuga ati twe ntabwo tuza kubarira ntuze ivyaba yuko twamubonye, kuko ntuze we ico yahiga yagomba kugira ngo acafata Yesu nawe amwice. Mwibuke yaragiye aratuma abantu, rero umumarayika niwe yaciye abwira Yozefu na Mariya aravuga ati muhungise uwo mwana. Yozefu ariko aramurondera. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Haleluya. Ico mwomenya abantu ba mbere babonye Yesu nabungere nkuko nababariye. Haleluya. Ico tukwiye kumenya nukumenya impamvu Yesu yatumye avuka. Yesu hari ibintu bitanu vyatumye avuka. Ibintu bingahe? Bitanu. Ngiye kubibabwira vyatumye Yesu avuka. Imana idufashe cyane gose. Hari ibintu bitanu vyatumye Yesu avuka. Yesu yatuzaniye umuco. Muriko murantahura bene data, Yesu yatuzaniye umuco. Ugiye muri Yesaya igice c'9 ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 2 urabisoma byose ukabitahura. Yesu yatuzaniye iki? Yatuzaniye umuco. Ivyo mukwiye kumenya, twari tugizene, twari dufise umwiza, ariko Yesu amaze kuvuka yaciye atuzanira umuco. Imana idufashe cyane gose. Ikigira kabiri, Yesu yatuzaniye agakiza. Muntu uri kurankurikirana, Yesu yakuzaniye agakiza. Ikigira gatatu, Yesu yaduhariye ivyaha. Imana idufashe cyane gose. Muntu uri kurandaba, twari twuzuye ivyaha kuko twari dufise umwiza, ntitwabona iyo tuza kuko twakora ivyaha vyinshi, ariko Yesu amaze kuza yaraza aratwitangira aduharira ivyaha vyacu. Niyo mpamvu turi ngaha. Haleluya. Niyo mpamvu turi ngaha. Ikindi yaduhariye ivyaha nkuko yaduhariye ivyaha vyacu nkuko nababariye. Haleluya. Yatuzaniye amahoro. Usora kuza gusoma muri Yohana igice ca 14 ku murongo wa 27. Yesu yatuzaniye amahoro. Igice gatanu, Yesu yatuzaniye ubusobozi, yaze gutanga ubugingo buhoraho. Ivyo ni ibintu bitanu mwene data ukwiye kugenderako nkawe uri umukristo, ukabigenderako ivyo bintu bitanu, ukamenya ivyo Yesu yatuzaniye. Iyo atatuzaniye ivyo bintu nta munezero twadufise. Haleluya. Ukuvuka kwa Yesu kufitiye akamaro abicishije bugufi. Muntu uri kurandaba, kuba Yesu yaravutse, yavutse gufitiye akamaro abantu bicishije bugufi. Utegeza kwicisa bugufi nawe, kuko na Yesu aricisa. Yazari umuntu yicishije bugufi, wayi wowe kwere kutokwicisa bugufi. Imana idufashe cyane gose. Ico mwomenya, Yesu yavutse kugira avukire mu mitima yacu, kugira duhindure ingeso tugiramwo. Muntu uri kurankurikirana, ukwiye kugirane guhindura ingeso ugiramwo. Kuba uri kuribuka Noeli, ukwiye guheba izo ngeso zawe, ukwiye guheba ubwo buhimbiro uri kuragenderamwo.
Imana idufashe cyane rwose. Yesu nanezerwa nuko abantu bagira mu bintu bidahimbaza Imana. Haleluya. Yesu ntanezerwa na gatonyi. Iyo Yesu atavuka nta munezero tuba dufise, kuko twari mu mwiza. Mwene data uri kurankurikirana, raba ingene ndiko ndanezerwa, ndaryohewe, mpagaze ku ijambo ry'agakiza. Kubera iki? Kubera Yesu yavuce, kuko yanzaniye umunezero. Nawe rero yakuzaniye umunezero. Niyo mpamvu uhagaze ngaho uri kurahimbaza Noeli. Kubera iki? Yesu yakuzaniye umunezero, agushikana kuri itariki ya 25 ukwezi kwa 12. Kubera iki? Yakuzaniye umunezero. Reka ndababwire, nta kintu na kimwe Imana izavuga ngo kiza kidafise ububasha. Muntu uri kurankurikirana, mwibuke ivyo Imana yabwiye ntuze Elizabeti. Elizabeti yari umuntu yarakuze, ariko Imana yamubwira ati ngiye kuzaguha ikibondo, ngo kandi uzovyara umwana w'umuhungu. Nawe uri kurankurikirana, ivyo Imana ivuga ni lazima bishike. Ndiko ndabikubwira, usaba kumaza imyaka 20, 30, imyaka 5, imyaka 2, weka buri myaka ariyo yose utararonka ikibondo. Ndiko ndakubwiza ukuri, uyu mwaka ugiye kuzoronka ikibondo. Uyu mwaka uzaronka ikibondo. Uyu mwaka nuzorangira utaronse ikibondo, niwagira kwizera kandi niwagira kubana nande na Yesu, umwana uzawumuronka. Ntiwiruke mu bapfumu, ntiwiruke hariya ngo nibo bazaguha abana. Umwana uzamuhabwa na Yesu Kristo, kuko ari we yaze kugira ngo agirene, ngo akwitangire wewe ivyo vyaha vyawe. Ubwo buntu uri kurajamwo nubuvemwo, kugira ngo ukurikire Yesu, hanyuma guha ikintu cyose wipfuza. Nawe wowe ukora ibintu wowe ukora ivyaha nkuko nabariye, ukwiye kubiheba. Haleluya. Iyo uri kuribuka Noeli, uze wibuka ko Imana itakuretse. Niyo mpamvu ugihumeka. Muntu uri kurankurikirana, iyo uri kuribuka Noeli, wibuke yuko Imana itigeze kureka. Imana yaragukingiye. Harura guhera mu kwezi kwa mbere ukageza mu kwezi kwa 12, itariki 25, ukiri kurahumeka. Nukubera Imana yabanye nawe, nukubera Yesu yabanye nawe. Ndiko ndabikubwiza ukuri. Rero ico kintu bukwiye kuvuga ati, iyi tariki ko ndayigezeko, jewe ngoma nsenge, ngoma mbane n'Imana. Ariko siyo kuvuga ngo uyu munsi ngo kunezerwa, ngo nukuza utamba ugirane. Ariko uyu munsi wari umunsi wo kuvuga ati je ngoma mbane n'Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Ikindi ngoma ndababwire, nawe ico ukwiye kumenya, urafise inyenyeri. Muntu uri kurankurikirana, urafise inyenyeri. Muribuka w'abanyabwenge baramenya ati Yesu yavuce. Kubera iki? Irya nyenyeri. Haleluya. We urafise inyenyeri, ariyo mpemu yera. Urafise mpemu yera, gusa ntuzi kuyikoresha. Kugira ngo uyikoreshe, nuko ukwiye kwiyeza, ukabana n'Imana, ukava mu vyaha, ugaheba ubusuma, ugaheba ubusambanyi, ugaheba buri kintu cyose ukora kidahimbaza Imana. Imana izakwereka ivyo uzoba uri urarondera vyose. Imana izakwereka abariko barakurondera kugira ngo bakugire nabi, kuko uzoba uri kumwe nande na mpemu yera. Haleluya. Natwe abakristo tukwiye kwama twiteguye, ngo kuko tutamenya umunsi n'isaha azozira. Ashobora n'ubu nyene muriko muramwibuka, muriko muribuka ivuka ryiwe, Yesu akaza. Haleluya. Utaritunganya mu vyaha vyawe, canke ngo mu vyo ukora bidahimbaza Imana, ariko ugasanga uri kuranezerwa kandi wuzuye ivyaha. Muntu uri urandaba, bishobora kuba ari ubwa mbere utari bwigere wakira Yesu Kristo. Reka ndaguhamagara uyu munsi, ngiye kuvuga aya majambo kugira ngo nawe wakire Yesu abe mu mutima wawe, kugira ngo akugenderemwo, nawe ugendere muri we. Imana idufashe cyane rwose. Ivyaha wakoze vyabaye byinshi, ubusambanyi wakoze bwabaye bwinshi, ubwicanyi wakoze bwabaye bwinshi,
buri kintu cyose wakoze kidahimbaza Imana vyabaye vyinshi, ariko uyu munsi wari ukwiye kwamwa ukavuga ati jewe ngomba nakire Yesu, ngomba mve mu vyaha, ngomba mve mu busambanyi, ngomba mve mu kintu cyose nkora kidahimbaza Imana, nkamwakira nkuko nababariye. Nanze ntabwo nari uwera, ariko naramwakiriye Yesu, none ubu sigaye ntamba, sigaye mpimbaza, sigaye mvuga ati Yesu haleluya, ngatarika ngahagarara imbere ya kamera. Kubera iki? Ndi kumwe n'Imana, naremeye ndamwakira, aba mu mutima wanje. Nawe rero uri kurankurikirana, ndagomba kugira ngo mwakire abe mu mutima wawe, kugira ngo agirene akurongore. Uyu mwaka uzowurangize neza uri kumwe n'Imana. Mu mwaka ugiye uzotangura 2023 uzowutangure uri kumwe n'Imana, uri kurakorera Imana nkuko nanze ndiko ndakorera Imana. Haleluya. Rero muri aya majambo ngiye kuvuga, nawe ndakwinginze kugira ngo ugirene uyasubiremo. Ni wayasubiramwe aya majambo, ndugu yangu uri kurandaba, ugasubiramwe aya majambo, Yesu araguharira. Ivyaha wagendeyemwo ntuharure ngo nagendeye mu vyaha vyinshi, niwiyumvire ngo Imana niyo kwigera imbabarira, ariko niwavuga aya majambo ngiye kuvuga ukayasubiramwo wizeye, Yesu araguharira. Kandi akwizeze yuko Yesu aguharira, kandi ndaza guca genda ndagusengere kugira ngo Satani nawe akuva inyuma, kuko niwamara kumurekura ukavuga ati ngoma nemere nkurikire Yesu, Satani azakurondera mu buryo butandukanye, ariko ndakubwira yuko ngiye kugusengera Satani ntazokwigira gukorako. Haleluya, haleluya. Rero ndago usubiremo aya majambo. Uvuga ati Mwami Yesu, uyu munsi ndumvise ijambo ryawe, name nizera, ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza mu bugingo bwanze. Mwami Yesu, uyu munsi futa mu gitabo cya Satani, unyandike mu gitabo cy'ubugingo bwawe. Ndahakanye Satani n'ibikorwa vyiwe vyose, ndahakanye Satani n'ivyaha vyiwe vyose. Mwami Yesu, umbabarire ivyo nagendeyemwo kuva kera, ubimbabarire mu maraso yawe anyoze antunganye, unyemere mu bawe bose, niwaza gutora bawe bose nanze nzobe ndimo. Imana idufashe cyane gose. Ndagiye gusenga, ndanagusengera we wakiriye Yesu, kandi nawe wizere yuko Yesu aguhariye. Data wo mwijuru, ndagushimiye ndagukengurukira, ndagushimiye kuba nshikanye ijambo ryawe, nkarishikanira ubwoko bwawe. Ibyo byose ndabigukengurukiye. None Data wo mwijuru, ubwoko bwawe Mana harimwe abakiriye wewe, bahoze bakora ivyaha, bahoze basambana, bahoze bicana, bahoze bakora ibintu bitaguhimbaza, ariko uyu munsi bakaba batuye kanwa kabo bakavuga kugira ngo ubaharire. None Mana ndabasengeye, ndabatuye ku mugisha wawe, amaraso abuzure, ibiganza vyawe Mana byame bibatwikira, ubarinde wa mugwani Satani, kuko Satani atanezerwa nukabona yuko bamvuyeko. None Data wo mwijuru, aho bazoba bari hose uzokwa mubatwikisa amaraso yawe, uzobarinde uwo mugwanizi karande, uzobarinde izo daimoni mw'izina ryawe, nubatwikisa amaraso yawe Mana. Bakomeze gukora Mana igikorwa cawe, bakomeze kwigisha ijambo ryawe, uzabugize neza. Ndasengeye n'abandi bose bagwaye, abamerewe nabi, uyu mwaka uzobabera umwaka mwiza, bazawurangize atabatari mu bitaro. Mana ndabatuye ku mugisha wawe, ubiyereke babone ikiganza cawe. N'uyu mwaka agiye kuzotangura uzobabera umwaka mwiza w'imigisha no kubana nawe mu bugingo bwawe. Uzabugize neza Data wo mwijuru, kuba batuye bakavuga ati turahevye ibi vyaha. Ndagomba kugira ngo ubatacinga bose bakiriye Yesu, ubiyereke n'abandi bose bariko baradukurikirana bari mu bibazo bitandukanye, nabo kandi ndabasengeye ubatacinge, nkaba bigusavye nizeye, ni mu izina ryawe ryera, amen. Muntu uri kurandaba, Imana iguhezagire cyane gose, kandi ashimye kuba wafasa akanya kawe ukabana nanje ku ijambo ry'Agakiza TV,
ukumva iyi nyigisho y'ivuka rya Yesu, Imana ikumpera umugisha. Iyi Noweli ikubere Noweli yo kubana n'Imana. Uyu mwaka tugiye kuzotangura 2023 ukubera umwaka wo kuzobana n'Imana. Kandi n'uyu mwaka ndaho kwipfurize uzowurangiza amahoro. Ibizoba bikurondera vyose bizacindwe mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma rero kurujya muntu yoba yakiriye Yesu, ndifuza yuko nobandanya ndiko ndakominikana nawe. Ushobora kugenda kuri ari namba yacu ngaho kuri screen ya WhatsApp number. Genda kuri iyo namba wandike, utwandikire uvuga ati jewe nije nakiriye Yesu uyu munsi. None re ndifuza yuko nkomeza kuguma ndi kumwe namwe. Nzaguma ndagusengera kandi ndizera yuko uhoraho azakomeza kubana nawe. Kwa wemeye kwaturuka uvuga ati je ndavuye mu vyaha, Yesu nawe yamaze kukumva kandi yamaze kugutacinga. Hanyuma nawe ufise umutwaro wifuza yuko twogusengera, ndakwingize na wewe usore kugenda kuri iyo namba yacu ya WhatsApp, uraza kuyibona. Hanyuma utwandikire urunkire uwo mutwaro, cyangwa ugende kuri comment naho nusaba kutwandikira, cyangwa ukagenda kuri inbox ya Ijambo rya Kiza TV utubwira ati jewe ndafise umutwaro kanaka, cyangwa naho cyo bari kibazo cyari cyose utwandikire, byose birasoboka. Imana ibahezagire kandi ikomeze kubana namwe. Bye bye.